Hello guys, karibu kandi ku rubuga rwa Twengako TV, aho dukura amakuru agiye atandukanye agenda aba buri munsi, yaba mu gisata c'inkino akaba ari mu gisata c'umuziki. Ubu rero tugiye kuraba abaririmbyi bagiye gushira indirimbo hanze, umwe yayise Ubuzima, ubundi nawe ayita Shimwa Mana. Guys, ndibaza mwamaze kuvyumva, abakurikirana basanzwe gukurikirana imbuga zigiye zitandukanye yaba kuri Facebook canke Twitter. So guys, ni we love music, aho benshi tuguma twibaza ko yatandukanye, ariko kamenga mu mikorere yabo kamenga ntibatandukanye guys, kuko turavye neza na neza we love music ariwe Fernando aye hamwe na Melanin boy, umenga n'abantu bagikorana mu buryo bwihishije tutaragera kubona, kuko uravye neza ni buri umwe asohoye indirimbo ubundi aba yayisohoye guys. Sinzi ko mumaze kubiraba, rero baduteguriye izindi ndirimbo bose aho baduhaye coming soon, aho byatanguye tubona Melanin boy ifoto ya trendinze cyane, ari mu mekanisye cyangwa bajye abantu bakora amamodokari, abamekanisye. Ndazi iyo foto woba nawe warayibonye ku rubuga rwa Facebook, aho ya trendinze cyane, aho bavuga ati Melanin yoba agiye kuduhindurira bivanye n'imikorere yahora aririmba ko abantu benshi bitare byabashije kubanezereza, cyangwa se bamubwira ko ari season cyangwa se episode, abantu bagenda babivuga uko nyine. Melanin boy nawe yarabumvise, ubu rero yagarutse mu yindi style nziza cyane, aho rero iyo foto ya trendinga nyene tumubona ifoto yarafise ivyuma nyene bikogwa muri mekanisye nyene, ubona nyene ifoto nyene ari muri mekanisyo. iyo foto yavugishije benshi, rero niho mu misi iheze ariko atanze coming soon y'indirimbo igiye kuza. Ni indirimbo yise Ubuzima guys. Uraze namaze je kumviriza agace kayo, ukumvirije neza, ni indirimbo izoba iryoshe cyane kandi izoba itandukanye onazijya yahora aduhereza guys. Reka tubifurize ibihe byiza aho muri hose, bibutsa gukora subscribe ku rubuga rwacu rwa Twengako TV aho muri hose. Reka tubahe kaze na karibu. Rero Fernando nawe yaraduhaye coming soon, yaratubwiye aho yagaragaza ubwa mbere agiye muri studio, avuga yuko agiye kuduha indirimbo y'Imana, mbese agiye gushimira Imana kuvyo yamugejejeho byose. Nawe akaba ari indirimbo yiste Shimwa Mana niyo ndirimbo Fernando agiye kuduha. Melanin gusto nawe niyo Ubuzima guys. Ndibaza mwese murabakunda bano basori, kandi n'abasori bakunda kuzana indirimbo nziza cyane. Twitege rero kugenda kubashigikira ku bikorwa byabo bagiye kuzana, mbese n'impinduka mu muziki guys. Murazi iyo basohoye ni bamwe bakunda kuvugisha imbuga cyane. So guys, reka twitege ibikorwa byiza rero bivuye kuri abo bagabo babiri, ariwe Fernando na Melanin boy. Reka tubipfurize ibihe byiza nanone hano mu yandi makuru, aho Fernando agiye kuduha agasonge k'Imana yiswe Shima Mana. Melanin gusa nawe agiye kuduha indirimbo y'Ubuzima, na cyane indirimbo ndazi kizoba iryoshe cyane. Turabye amasanamu yagiye azunguruka, aho twabona afise ibikoresho nyene yifotoje nyene, nka kujya kwa mekanisyo. Uraza ba mekanisye ingene baba basa, nta numwe atayibonye iyo foto. Reka tubipfurize ibihe byiza aho muri hose. Hasta la vista, turabakunda cyane.